Ndabaramukije inshuti namwe bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure yanyu Look Media ni kakanya k'ikiganiro mvura muganga aho tubayagira ibijanye n'amagara y'abantu. Muti uno munsi tuza kuyaga kuki? Uno munsi tuza kuyaga ku ngwara zifata igihimba c'umubiri bita umushishito, abatari bake bakizi mu gifaransa bita estoma. Estoma rero canke umushishito mu kirundi cyo kimwe n'ibindi bihimba vy'umubiri, umushishito uragwara kandi ugwara ingwara zitandukanye. Muri izo harimwo ingwara ya ulcère niyo tuza kuyaga ko uno munsi. Muti rero iyo ngwara y'umushishito yoba iterwa n'iki? Mbega ibimenyetso vyayo nibi? Mbega iyo ngwara y'umushishito iyivuwe neza ni ingwara ivugwa igakira? Ivyo ni bimwe mu bibazo jewe nibaza, mushobora kuba namwebwe muvyibaza, eka mbere n'ibindi vyinshi bitandukanye bijanye n'ingwara ya ulcère y'umushishito. Kugira ngo rero dushobore kuronka inyishu kuri ivyo kibazo, kuri izo ngwara zifata umushishito na cane cane ingwara ya ulcère, twaciye tuja mu bitaro Polyclinique Roi David ngaha mu gisagara ca Bujumbura, tugiye kurondera umuganga Arakaza Alexis yanonosoye ivyo kuvura ingwara z'umushishito, igitigu hamwe n'insogi, kugira ngo adusigurire neza ibijanye n'iyo ngwara y'umushishito bita ulcère. Muganga Alexis Arakaza atangura adusigurira ingwara zifata umushishito izarizo. Umushishito ushobora kugwara ingwara zitari nke. Ingwara cane cane dukunda kubona hari ingwara twita ulcère, hari izo twita gastrite, hari hashobora kujamwo bimwe vy'ibivyimba twita cancer. Mu majambo make estoma ashobora kujamwo ingwara zitari nke. Ivyo tumenyereye kumva ni iyo umuntu ariko araribwa muri estoma hanyuma yagira nkabazi ko ari estoma, ugasanga umuntu yama ariko araribwa yaje kwa muganga akamubwira ati wewe uragwaye estoma. Muri ico gihe iba ari ingwara ya estoma imeze gute muri izo mwari mweje kutubwira? Mu ico gihe mu ngwara ijanye na ingwara zikunda gufata igihimba c'umushishito ni ingwara nyinshi nkuko nakanda bivuga. Mugabo ingwara abantu benshi baca bayita zabizo zose kubera ikimenyetso ca mbere ari ububabare aje bahogwaye umushishito. Mugabo mu ico gihe no gutandukanya hari ico twita ulcère gastro-duodénale, ari nayo ngwara iboneka akenshi. Mugabo tutibageneza zose nanje kubabwira gastrite, cancer ashobora gufata ico gihimba cyo umushishito. Rero ikimenyetso ca mbere nyamukuru kivyerekana n'ubwo bubabare. Ububabare buza ngaha mu gakoratima, abita mu gakoratima, nico kimenyetso ca mbere umuntu agira. Ngiyeho ku iyo ngwara ya ulcère gastro-duodénale, nubwo bubabare umuntu agira mu gakoratima, hanyuma akenshi ugasanga buza iyo umuntu ashonje. Hanyuma ubwo bubabare bukaguma ngaho, ntahandi hantu hakindi gihimba c'umubiri bujamwo. Hanyuma amaze kugira ubwo bubabare birashika akagira afashe nk'ikintu afunguye canke anyoye amata, ububabare bukagabanuka mu gihe ca ulcère. Mu gihe nk'iyari gastrite naho hariho itandukaniro, yafunguye canke akanywa nk'ikintu ubwo bubabare buca bwongerekana. Naho hari itandukaniro ivyo bibiri. Hanyuma ibindi bimenyetso bishobora gushika nuko ashobora no akaba umuntu akabwira ati je mfunguye ca ndahwa, ati canke je ngumana iseseme, ati canke je ndabona kumenga ntera nonda. N'ibimenyetso bitaza directement ku iyo ngwara mugabo bishobora kwerekana ko ico kibazo. Ati canke je co gufungura ntashobora kugira nk'inyama ndazibonye nca no bashaka kudahwa, nico gihe bashobora kudufasha kumenya iyo tutera tuja mu ngwara. Bega ingwara y'umushishito ibimenyetso vyerekana ko umuntu ayigwaye nibihe? Ikimenyetso ca mbere ni ububabare nicatangura kugira. Nico ca ababarahe ababara mu gakoratima niho hambere hacazana umuntu kwa muganga. Mugabo akenshi kibabaje turonka abagwayi bigeze kure, arababara ivyo bacatangura gufata umuti wenyene atandike n'umuganga. Ico naco niyo mpanuro no hava ntanga nubwo ntagere no herezako uwo mugwayi vyiza yumvise ubwo bubabare mu gakoratima, ni vyiza ko yogenda akitura umuganga agaheza kumutunganiriza. Hanyuma ikigira kabiri nuko bishika iyo ngwara n'inteje kwa ya ulcère ikaboneka ari uko imaze kuzana inkurikizi. Izo nkurikizi nizinye, ashobora kuza yuko yadashwa amaraso, canke agashobora kuza ari uko estoma yatobotse, canke izo nizo nyamukuru za mbere ziza mu mwanya wa mbere. Mugabo iyo ngwara ibandanije ulcère birashika ulcère ikazovamwo cancer, canke bivanye naho ibiri yegereye ka gace nababwira gahuza umushishito n'isogi. Iyo hegereye ngaho onye birashika ahantu hakacamera nk'atera ico twita stenose, canke navuze stenose niyo cancer. Nivyo bimenyetso bibiri biza a distance. Mbega ingwara y'umushishito bita ulcère
yobiterwa n'iki? iyo ngwara ikitera ahanini hariho agacafu kaba mu mushishito Helicobacter pylori dukunda kukandura tukiri batoya, hanyuma ako gakoko kaba gakunda ahantu hari acide, donc muri acide muri estomac. Ikigira kabiri kikunda kubitera niyo iyo habonetse acide nyinshi mu mushishito birazana amaisera. Ikindi gikunda gutera iyo ngwara ni imiti. Hariho imiti y'ububabare abantu bakunda gufata ico twita anti-inflammatoire non steroidien, hariho nono mushishito bigatuma haza amaisera. Ingwara zitari nke abaganga barashobora kutubwira bati ukoze ibi uzoba uyirinze, ukoze ibi ntishobora kugufata. Mbega ingwara y'umushishito bita ulcere umuntu arashobora kuyirinda? Birashoboka kuyirinda tumaze kumenya ibiyitera. Nari nje kubabwira nk'ibijanye n'iyo miti no gufata iyo miti mu gihe umuganga yibandikiye, hanyuma n'abaganga nabo nyene bakamenya yuko yagiye ku anti-inflammatoire za diclofenac za ibuprofen igihe kirekire, no kumenya gusigurira umurwayi yuko hariho umuti uza gufasha kumukingira muri estomac bita omeprazole, ico twita les inhibiteurs de la pompe à proton, ziza gukingira wa mushishito. Hama kandi tukahimpanura umurwayi yuko aramutse afata iyo miti ategerezwa kwifata ariko yafunguye, ntayifate atafunguye. Urumva gufata umuti bikenewe muco gihe turashaka kubyikingira. Ikindi gishoboka mu bitera nuko n'itabi n'inzoka biza gutuma mu mushishito hacu hatakaza ubushobozi bwo gukinga y'amaisera. Rero umuntu agiye arabifata biratuma umuntu agira ikibazo mu mushishito mbene mu bindi bihimba by'umubiri, ko turavuga ico gihimba cyo tumane kwanda kivuga ko cyane n'ibyo umuntu yovyirinda. Abatari bake barashobora kwibaza iyo bumvise ingwara y'umushishito, kuko umushishito ari igihimba gisanzwe gisya ibyo dufungura. Umuntu ashobora kwiyumva ati mbega ubwo mu vyo umuntu afungura hoba harimwo ibitera ingwara y'umushishito? Inyishu muganga Alexis arakaza arayitanga. Oya, nta fungurwa n'imwe iza gutera ikibazo cyo mu mushishito. Mugabo hariho ibyo dufata cyane ibyo by'imiti nibyo akenshi biza gutera ingwara y'umushishito. Kubera ibyo dufungura estomac itegerezwa irabisya, niko kamaro kayo, irabisya hama ikabiyungurura, hama acide nayo nyene iyo acide nubwo iyo ibonetse ku rugero rugereranye umubiri ukeneye ni na nziza kuba nidufasha muri digestion. Mugabo ibaye nyinshi nihe zikaza gutera ikibazo wa mushishito nyene. Ntavyo gufungura bihari tuvuga ngo ibi biratera ulcere, ntabihari. Nk'iyo umwana akiri mutoyi uruyoya afise amezi make canke yo bafise nk'umwaka, ugasanga ariko arasevura, abavyeyi baca bavuga ngo umushishito wiwe uri kuraguka. Ico kintu niko bimeze gute? Mutubwire kumbure ku batabizi tubimenyerere. Oya, si kuvuga ngo umushishito uri kuraguka ko abana bose basevura. Mugabo umushishito ko umuntu akura, umwana akivuka umushishito uri mutoya ko rero bijanye no kunge n'abangana. Mugani byo kwatera kura naho uragera aho ufata foroma yawo nk'iyo umuntu akuze, umwana ariko arakura. Rero kuvuga ngo ariko arasevura ngo ariko aragura umushishito, ico sico, ahubwo bishobora kuba biva hariho niswe dufasha mu byo guhema diaphragme, iyo bishitse ikaba irrité birashika umwana agasevura. Ego canke ne havage bayistimire biragashika umwana agasevura. Ego tukiri kubana nyene hariho umuntu nigeze kumva ariko aravuga ngo umwana ngo yavutse ngo afise ingorane ya estomac ngo akaribwa, ngo hanyuma wagiye kwa muganga basanga ngo yavukanye umushishito ngo wuguruye. Ivyo birabaho ga muganga? Nibaza ko kutamenya ijambo bakoresha. Umushishito mpereye hejuru hari ico twita esophage. Esophage nayo mu mpera yayo hasi ico twita sphincter inférieur de l'œsophage, na haba hugaye umuntu atariko arafungura amize ikintu akiyugurura. Rero birashika ku mwana ako ka sphincter inférieur de l'œsophage kakaba kuguruye, niho baca baheza bakavuga ngo umushishito wiwe wari wuguruye. Ngo nta n'ubutoboye, nta rutoro bahari, nta gatoro kaba kahari, nta na gatoya. Ni nkuko bishika tumanutse hasi mu kamwe bita pylore, ka gace gaca gahuza estomac hamwe n'isogi, cyo cambere cy'isogi, ugasanga nako nyene kameze nk'akasamye. Suba ngo kaba gatobotse, oya, niko kaba bavyita cyo twita béance pylorique. Muzokumva abantu bariko baravuga ngo ujya muntu ngo afise akayabagu gake, abandi bakavuga tujya muntu afise akayabagu kenshi. Mbega kugira akayabagu gake cyangwa kugira akayabagu kenshi birashobora gutera ingwara y'umushishito? Umuntu ashobora kugwara umushishito, agwara ingwara ya ulcere kubera afise akayabagu kenshi cyangwa afise akayabagu gatoyi?
inyishu itangwa na muganga Arakaza Alexis yanonosoye ibyo kuvura indwara z'umushishito, igitigu hamwe n'insogi. Iyo umuntu afungura cyane si kuvuga ngo esoma yungica yaguka cyane, oya esoma nera afise uko ingana, simpaka nawe nyene wafungura biravana n'akayabago k'abantu n'ibyo ntikaba kangana. Muga n'uwadafungura si kuvuga ngo esoma bizotera ngo iba ntoya, oya na gato, gusa ni kwa kubura akayabago. Aronse akayabago kubera esoma irafise volume itarenze ugasanga ni nka 1,5 litre ku muntu qui est normal. Nivyo akayabago ntidushobora kukanganya twese, mugabo wafungura byose kuvuga ngo esoma yaguka cyane. Ku neza y'amagara yacu umuntu yokora iki kugira ngo ntazogware estoma canke yo bigenza gute kumbure kugira ngo habe azogira amahigwe menshi yuko utagwara estoma? Ikibazo cyiza cyane mw'ivyo onye ico umuntu yokora makino gihe nababwiye nk'ibitera isere gastroduodenal, nababwiye ahanini hariho ibiza kugwanya mu mushishito ya miti amati inflammatoire, nababwiye diclofenac, nababwiye za ibuprofen. Bishoboka ko umuntu avyirinda akareka kuzifata bidakenewe, bikenewe akabikegera umuganga akamufasha, akamuha wa muti wundi uza gufasha guproteja estoma, gukingira mu mushishito. Ico ni kimwe. Kigira kabiri, nababwiye ko hariho agacafu twese twandura mu bwana biterwa bacteria pylori, ako nako ngashobora kukikingira ko ndibaza akenshi kubyikingira ni wacu birakanije. Ako rero niko nako nyene gatera bya bibazo mu mushishito. Hanyuma ikindi kica ciyongera ko muri ivyo onye umuntu ashobora kuca nawe afata ibintu by'itabi by'inzoga, navyo bikaza byonona mu mushishito. Ivyo byose bikoranye bashobora gutera za ndwara. Mu kuyirinda rero nuko gufata umuntu agafata umuti bikenewe, hanyuma itabi tukarireka, n'inzoga mbere bibaye ngombwa umuntu akayireka. Ikibazo rero abatari bake dukunda kwibaza iyo twumvise umuntu agwaye indwara iyi canke iyindi. Uno munsi ko turiko turavuga indwara y'umushishito bita ulcer, umuntu arashobora kwibaza ati mbega ubwo iyo umuntu agwaye iyo ndwara y'umushishito ni indwara ivugwa bakamuvura bakamuha imiti akavugwa agakira? Kuko hariho indwara usanga zitigera zikira kumbure bagapfufaza, none indwara ya ulcer y'umushishito ivuwe iravugwa neza umuntu agakira burundu? Muganga Arakaza Alexis aremeza yuko iyo ndwara ivugwa igakira. Tumamse ikibazo cy'umushishito hariho ibimenyetso bitwereka ko umuntu hari ikibazo afise. Ubwa mbere cyangwa ikimenyetso ca mbere ni bwa bubabare. Umuntu afise ububabare akabwe ububabare mu gakoratima, canke wa muntu aguma n'ibirungurira, wa muntu anywa inzoga n'itabi akagira ivyo bimenyetso maje kubabwira, ni ngombwa kuraba umuganga yavyigiye. Hama hari ibipimo dukora tukaraba ko umushishito atakibazo. Mbandanije kuri iyo ntuze yajyanye nyene umuntu yoza kuraba ni wa muntu yadashwa amaraso, aho ni ngombwa kuraba wa muganga. Ni wa muntu ikintu cyose afunguye aca dahwa, ni wa muntu ariko arakura arakuja imyaka 50, n'umuntu atera yonda, hama bambwira mu gipimo c'amaraso tukabona ko hari urugero rw'amaraso rwagabanutse, cyo twita anemie mu Faransa. Akenshi dusanga ari anemie par carence martiale, fer ikaba ari nke mu maraso. Mwico gihe ni ngombwa ko cyaba muganga uyigiye ibyo by'umushishito. Rero hari ibipimo cyatubwira kidufasha. Tumaze kubona ibyo bipimo, umurwayi yadashwa amaraso, umurwayi yagize amaraso makeya tugasanga ni carence martiale, umurwayi agumana ububabare mu gakoratima, wa murwayi bagira ibirungurira. Mwico gihe hari igipimo tugira endoscopie digestive haute, kikadufasha kuraba umushishito. Murakoze cyane. Akabazo kanyuma muganga, mwatubwiye yuko umushishito tugwara hakagera mbere n'igihe usanga watobotse. Bega koko umushishito umuntu awugwaye urugero uko rugoba rungana kose naho yabagezaho umushishito w'utoboka, ni indwara ivugwa igakira burundu canke ni za ndwara imaze kugera ku rugero kanaka haba hasigaye ari gupfufaza gusa? Ku ndwara twako turavuga ko ulcer gastroduodenal, umuntu turamutse tubitora ni indwara ivugwa kandi igakira kubera hariho imiti. Ikitugora ni uko umuntu nuko diagnostika tukabona ko umurwayi ayigwaye, kuba tuye diagnostika nuko wa murwayi yituye babaganga. Aramutse abitura bayibonye ni indwara ivugwa kandi igakira kubera hari imiti yayo. Ane ku rugero rw'imiti, umugabo hambavu y'iyo miti ni wa murwayi aca tubanza tukamubaza tuti mbega none bimwe by'itabi by'inzoga ni gute, kubera n'ibyo atabikurikije birashobora gushika. Ni wa murwayi yagwaye iyo ndwara kubera ya miti nababwira yagira afata amati inflammatoire, ibuprofen, diclofenac, turamubuza ko asubira kuzifata.
mu gihe tuba tubona ikindi turi bumukorere. Bwabandanije ya miti murumva ko ya ngwara ishobora kubandanya. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko murakurikirana kino kiganiro Mvura Muganga, aho twariko turayaga ku bijanye n'ingwara y'umushishito isere. Nizere yuko mwahumviye ibitari bike, mwumvise ibitera iyo ngwara, mwumvise ibimenyetso vyayo, mwumvise yuko ivyo umuntu afungura bidashobora gutera umushishito uko vyo bimeze kose, mwumvise kandi yuko kugira akayabo gucaye kutakagira bidashobora gutuma umuntu agwara umushishito. Ndabashimire rero mwebwe mwese mwariko muradukurikirana, nizere ko mwahamenye ibitari bike. Mugabo nshimire rimwe bivuye ku mutima muganga Dr Alexis Arakaza asanzwe akorera ku bitaro Polyclinique Roi David, we yashoboye kuduha umuco akadusigurira byinshi ku bijanye n'ingwara y'umushishito. Naho gutaha murakoze.